Umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. No mwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanyanga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzakugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri uno mwanya rero mu gihe ku munsi w'ejo nkuko twagiye turabigaruka ko mu makuru yacu agiye atandukanye twabagejeje ko ategekanijwe igikorane cyo gushimira Imana mu mugambwe CNDD-FDD kinategura amatora azoba kugenekerezo ya 2025 uyu mwaka w'2026 azobera ku ngoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Na amatora azogaragaza ugomba kuba umunyamabanga mukuru mushasha w'uyu mugambwe, nanone azotwara mu kiringo c'imyaka 5, aho binavuga yuko hari impande nyinshi zicunganye mu mugambwe uri ku butegetsi. Muri aka kanya rero hariko haraba rukokoma idasanzwe ibihangange vya CNDD-FDD. Aya akaba ari amakuru dukura hafi yabegereye President Ndayishimiye yemeza ko muri kano kanya hariko haraba inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Ni inama iriko irabera iwabo wa President Ndayishimiye, aha ni Igitega. Iyi ngo ni inama idasanzwe mu makuru adusumira, ni inama itangwe mu mwanya muto uheze mu masaha make aheze, aho ngo ari inama ishobora no gushika ku isaha 4 z'ijoro nk'uko amakuru yacu adushikira abivuga. Bamwe mu baturonsa makuru cyane abagendanira abategetsi batandukanye bakavuga ko ari inama yatumwemwo abantu bake cyane gusa kandi nabo bafise ipete rya generale gusa. No kuvuga ko atanumwe ari munsi y'ipete rya generale yo ba mu gisirikare ndetse no mu gipolisi arimwo. Sabo gusa kuko umusivile wenyene arimwo, no kuvuga umuntu atabarizwa mu nzego z'umutekano, ariko nawe yazibayemwo ari Gervais Ndirakobuca, kuko muribuka ko yakukurutse mu mezi aheze, no kuvuga mwaka w'2025 ndetse na Reverend Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi uriho muri iki gihe. Nkuko amakuru adushikira rero benshi baripfuza kumenya ibihangange vyo bavyishikiye muri iyo nama yatumijwe ko na President Ndayishimiye ndetse nabo kwantare bamwe ngo bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ni mugihe kandi biriko biravuga ko ahantu inama iri kirabera umutekano wakajijwe cyane, bakizuye abapolisi bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu nebo bonyene bimanukiye. Mugihe kandi nubundi nkuko bisanzwe abapolisi bagendanira abategetsi batandukanye nabo baje babaherekeje muri iyi nama, ariko nabo bikavugwa ko boba bigijwe kure yaho inama iriko irabera. Inama rero ngaba ari hafi yaho iyi nama iri kirabera, akaba ari bamwe mu batoranijwe na President Evariste Ndayishimiye afashanyije na General Prime Niyongabo kugira ngo bacungere umutekano atagira na kimwe gikoma nkokora iyo nama. Nkuko bivuga nta muntu ataragwanye yatumiwe muri iyi nama. Abari muri iyi nama naba abakurikira: harimo President Evariste Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu, uyu akaba nawe wahamagaje iyi nama. Hariho General Gervais Ndirakobuca, uyu nkuko mubizi yarajijwe amabanga hambaye mu nzego z'umutekano z'igihugu, yaba mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, ndetse kandi abo mushikiranganje wa mbere ari nawe yasubire General Bunyoni mu gihe kuri ubu ari umukuru w'inama nkenguza amateka. Harimo Reverend Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri iki gihe, ashobora kongerwa ikiringo ciwe kigira kabiri canke se nubundi nta kironswe. Reverend Ndikuriyo nawe murazi ko yabaye umukuru w'inama nkenguza amateka, akabara n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru ngaha mu gihugu c'u Burundi FFB. Harimo General Prime Niyongabo ariwe chef d'état major ngaha mu gihugu c'u Burundi. Chef d'état major General Prime Niyongabo nawe yitavye iyi nama kuko atwara igisirikare c'u Burundi. Harimo General Etienne Ntakarutimana batazira Steve uyahoza atwara iperereza. General Gabriel Nizigama batazira Tibiya yahoze ari umuyobozi mwishikira wa President Nkurunziza na President Ndayishimiye, kuri ubu akaba ari umushikiranganje. Sabo gusa kandi kuko harimo ibindi bihangange bitandukanye. Nkuko twatuvuye kuri General Gabriel Nizigama batazira Tibiya, harimo General Joseph Ngendabanka batazira Warioba, uyu numwe mu bajejwe kugura no gushingura ibikoresho by'igipolisi. Harimo General Christophe Manirambona batazira wa Kenya, asanzwe ari cegera c'umukuru w'igipolisi, no mu General batazira Gipfungu Sinzakaraho Joshua Tanaze yahora mu buserukizi bw'u Burundi New York muri Amerika. Harimo kandi General Emmanuel Miburo batazira komatera twara NSS, ndetse na General Leonidas Ndaruzaniye. Hakaba kandi harimo General Silas Ntigurirwa atwara cabinet militaire ya President n'abandi batandukanye. Biragoye kumenya neza ico iyi nama iriko irigako, gusa benshi mu byo bariko barakeka bariko baravuga yuko inama yo bari yo gusubiza hamwe mu mugambwe CNDD-FDD. Ariko kandi nkuko biriko biravugwa bamwe mu bihangange vya CNDD-FDD bari bipfuza ko iri koraniro kaminuza ry'uyu mugambwe rizoba kugenekerezo 2025 uyu mwaka w'2026 ryari kuzoba arenga iyo Bunyoni, no kuvuga yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ndetse yanabaye mu nzego z'umutekano igihe kinini kuva umugambwe ushitse ku butegetsi mu mwaka wa 2025.
yohabwa ikigongwe yogirirwa ikigongwe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Benshi bakavuga ko rero kuba inama yatumiyemo General Gabriel Nizigama batazira Tibiya na General Etienne Ntakarutimana batazira Steve cyo bari ikimenyetso cyerekana ko bishoboka ko iyo nama ifise n'intumbero zo guheza indyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD FDD ngo bari inama yo kuba bagiye kumvikana. Kuva General Bunyoni, General Gabriel Nizigama ndetse na General Ntakarutimana bakuye mu mabanga mu mwaka wa 2022 hari muri Nyakanga agakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza umwaka wa 2023 icuka cagumye ari kibi hagati cyane y'ivyo bihangange. Mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD FDD haguma ibihuha bitangwa mu matamatama ko President Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya wari wo wose. Ngizi zankano zarateye ubwoba President Ndayishimiye kuva hatangwe no kunugwanurwa ko General Gervais Nderakobuca utwara inama nkenguza amateka na Reverend Ndikuriyo nabo bari biyunze ngo bagwanye President Ndayishimiye. Bamwe bati kuba Varisito Ndayishimiye atumye ko ino nama muri iri joro mu rugiwe mu Kibimba ngo ninzira President Ndayishimiye yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'uko ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD uba. Mu mateka ubundi y'abasendede FDD nga kenshi hari ibintu batumvikanamwe ngiyo bacanyemwo ntibasubiza hamwe gahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Niko vyagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Ronald Nyangoma, niko vyabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye bageze ku butegetsi. Vyabandanije gutyo mu gihe President Nkurunziza yikura ku ruhande rwa Hussein Rajabu mu mwaka wa 2015 nahatandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu abari kumwe na Godefroid Niyombare n'abiswa ba Fronderi hatangura ibiba bivuga kutumvikana mu butegetsi imbere bakanabibeshuza ngo ariko vyama birangira impande zihanganye zisekanye. Abantu benshi bakavuga ko y'abasendede FDD bakoza amanama bita yo gusubiza hamwe ngo nivyo bita mu Gifaransa gagneux du temps. Impande zose ziba zibona ko zitararonka ingufu zikwiye zo gusekana, rumwe rwose ngo ruba rugiye kwiga uko ruzorohira kunesha urundi. Muri kahise cabonetse ngo nuko umukuru w'igihugu ariko ari we kenshi atomborera mu kanya baba bihaye ngo tubihe iminsi turabe ibizoba kwigenekerezo ya 25/0 uyu mwaka wa 2026. Ni mu gihe kandi ikibazo ca Bunyoni ngo naco ari ikibazo kiriko kiragaruka cyane mu banywanyi b'uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Ikibazo ca Bunyoni ngo naco kiri mu bibazo bihangayikishije cyane ibihangange vyo muri uyu mugambwe mbere kuko ngo benshi bavuga yuko kuba Alain Guillaume Bunyoni apfunzwe bigaragaza ko hari bamwe mu bo bagiye barakorana bitanezereye cyane, ndetse Varisito Ndayishimiye nawe akabona ko kurekura Bunyoni vyoba yaka iteka nkuko benshi bariko barabivuga. Muri uyu mwanya tubageje ko iyi nkuru hari amakuru avugwa y'umudandaza ngo yitwa Nzoyisenga Celestin yoba amaze amezi 4 anyurujwe. Kuva ku genekerezo ya 19 kwezi kw'icenda umwaka wa 2025 hari umudandaza yitwa Nzoyisenga Celestin atazwi irengero. Yatanguye kugira amatati n'umudandaza w'ingozi yitwa Minani Jean avuga ko ari mu bavuga ari kijana y'ingozi. Mu nyuma Nzoyisenga Celestin yahavuye anyuruzwa n'abantu baboneka nk'abakozi b'iperereza. Ngo birashoboka ko Celestin yoba yarambiswe ibijanye no guhungabanya umutekano nkuko vyagendeye abatari bake banyujwe n'iperereza mu mwaka uheze w'2025. Ni mu gihe abaryango Nzoyisenga Celestin bo bariko barasaba ukuri ku vyashikiye uwabo. Nkuko amakuru adushikira uyu Celestin ni mwene Ndabahangamye Kazimiri na Nshamihigo Consolate yavutse mu mwaka w'1991 ku mutumba wa Lumbaga komine Busiga mu ntara ya Ngozi yahahora. Uyu ni umudandaza mutoya, urugo rwiwe rurahitwa Tenga Gahwama muri komine Mutimbuzi yahahora. Celestin arubatse akaba n'umuvyeyi w'umwana umwe. Abe bakavuga ko Nzoyisenga Celestin atabijanye na politike bamuzimwo, ariko uburyo yafashwemwo ngo birashoboka ko yambitswe ibijanye na politike. Ni benshi vyagendeye gutyo mu mwaka uheze mbere batigeze basubira kuboneka gushika ubu. Reka tugaruke kandi nanone ku matati ya Nzoyisenga Celestin ndetse na Minani Jean. Ivyago vya Nzoyisenga Celestin vyatanguranye n'amatati yagiranye n'umudandaza yafata nk'umugenzi uyu yitwa Minani Jean w'Ingozi. Nzoyisenga Celestin yagize icimviro cyo gutanguza ihinguriro ry'imikate Boulangerie Mwitenga maze agurana miliyoni 12 mugenzi we Jean Minani. Boulangerie yarayikoze hanyuma iramuhombera. Amaze kubona ko homvye yahisemo kuguruza aje gupagasa ijuba muri Sudani y'ubumanuko mu ntumbero kugira ngo abashe kwishurira iryo deni bitagoranye. Ageze Juba kandi yahavuye arondera Minani Jean amusaba ko yoza aramurungikira make ukazoza arayaronka kugeza akwije miliyoni 12. Minani Jean ntivyamuguye neza, yamwishuye ko atamahera y'ibice akeneye. Celestin yaranarungitse miliyoni 5 za mbere Minani aranka kuzakira. Haciye imyaka 2 Celestin Nzoyisenga yaragarutse mu Burundi. Muri Sudani ntivyari bikimeze neza. Niho rero muri mukakaro uyu mwaka uheze w'2025 yacagarikwa n'abapolisi Mwitenga. Itariki ya 4 Myandagara umwaka w'2025 baca bamudugana Ingozi arapfungwa. Yapfungiwe rya deni rya Minani Jean.
nyuma y'ukwezi apfunzwe Celestin yararekuwe abanje kuriha miliyoni 4 agenda yemeje ko ayandi asigaye azoza arayariha gahoro gahoro. Inshuti n'abagenzi bariruhukije babonye Celestin arekuwe, ariko ntibari bazi ko Minani-Jean nawe yariye ko atagahengwe azomutorana. Mu kwezi yamaze mu ngasho Ingozi, Celestin yabonye bamuzanira ko ubundi munyororo yavuga ko yitwa Janvier. Uyu Janvier yavuga ko avuga ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Yavuga kandi ko yaje mu Burundi atorotse mu Rwanda. Uyu munyororo yaje amwikundwa akaza ko baba nk'abagenzi. Mu minsi mike Celestin yararekuwe, Janvier nawe acare kugwa iminsi 3 nyuma ya Celestin. Janvier akiri kugwa yahamagaye Celestin ngo aze kumutegera ngo anamwereke urugo rwiwe bazohore baramukanya nk'inshuti bapfunganywe. Celestin yaramwakiriye amujana ku rugo iwe aramuzimana, hanyuma mufatira taxi arataha ku Musaga. Aho rero Celestin ntiyigeze abona ko ibi bintu bishobora kubamwo umutego. Kugenekerezo ya 19 Murantunge kugenekerezo 19 Nyakanga umwaka uheze w'ibihumbi 2025 isaha 8 n'igice Janvier telefonye Celestin amusaba kwihutira gutaha kugira babonane. Celestin Nzoyisenga gishika mu rugo iwe mwitenga yahasanze igitero cy'abantu 6 bambaye impuzu zisanzwe. Abo rero nibo bamufashe bagenda bamujanye kuva ubwo umuryango wararondeye hose mu busho bwose urabura. Mwibinyuruzwa ryiwe kandi haravugwamwo uruhara rw'iperereza. Umuryango wa Celestin Nzoyisenga waritwaye muri police judiciaire Bujumbura, abo nibo mu matohoza bahavuye batora witwa Dieudonné Ngendahayo wo mu Rugombo, umwe mu bavuganye bwa nyuma na Celestin Nzoyisenga kuri telefone. Dieudonné Ngendahayo asanzwe adandaza imiti y'ibiterwa mu Rugombo. Muri police judiciaire Dieudonné yari yemereye ko yarimwo mu bahagaritse Celestin Nzoyisenga, yavuze ko cari igikorwa c'iperereza ryo mu Cibitoke yakoranye n'iperereza ry'Ingozi bivuye kwa Minani-Jean. Dieudonné yavuze ko Celestin yashikirijwe iperereza rya Cibitoke. Nkuko rero amakuru abandanya adushikira ifatwa rya Celestin nyuma y'iminsi 3 gusa apfungiwe muri police judiciaire Bujumbura, Dieudonné Ngendahayo yarasohowe agenda ajanywe n'iperereza ryo mu Cibitoke. Abaryango banzoyisenga Celestin ntibazi ko yoba yaciye yidegemvya nuko hari icakurikiye. Kugeza ubu umuryango wa Celestin Nzoyisenga uripfumbereje ntuzi ko wabakiriho canke ko yishwe. Umuryango ugasaba iperereza ko ryo bumenyesha iyo ryashize uwabo Celestin Nzoyisenga. Aha rero ngo harimo kandi n'ubundi n'icigwa gikomeye cyane mu vyashikiye Celestin Nzoyisenga uyu yanyurujwe n'iperereza ryo mu Rugombo rifadikanije n'iperereza ry'Ingozi. Mu mwaka uheze hari inkuru yigeze gushirwa abana na Pacifique Ninahazwe avuga mwe mu mayeri y'iperereza ry'u Burundi iyo yapfunzwe umuntu iperereza rikeneye gukoramwa amakuru ricarirungi ko bapfunganwa yigira umugenzi kugira musopa amajambo. Ntidushobora kumenya ivyo Celestin na Janvier baganiriye bagipfunzwe, ariko ivyakoreshejwe mu iperereza kugira bagirire nabi Celestin Nzoyisenga ntankeka ko vyazananye muri kino kiganiro. Ngo bitanashoboka ko mu iperereza aribo batumye Janvier ivyo abwira Celestin kugira bazoce babimwagiriza. Benshi mu bantu banyuruzwa n'iperereza hajemo ikibazo kijanye n'ivy'umutekano. Birashoboka ko hari ibijanye n'ibirobere Janvier yaganirije Celestin. Abantu benshi boza bariyubara babonye abantu batazi babasanga aho bapfungiwe bakigira abagenzi babo, mbere kenshi bakaza babaganiriza ibintu bikomeye vy'ibanga. Abo nibo bama rero bakwegeye abatari bake. Womenye vyashikiye Celestin Nzoyisenga kandi nanone yogira ico shikirije muri commentaire kugira ngo tumenye ivyo dutangaza kuri inkuru ndetse kandi dutangaze n'inkuru yizewe. Nimuge kandi arandi makuru turiko turarondera ya bamwe mu bategetsi bakorera hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi bo bahamagajwe na President Varisito Ndayishimiye kugira ngo baze kumufasha mu bintu bimwe bitandukanye, harimo n'abaserukira ibihugu vyabo hanze y'igihugu c'u Burundi. Ayo makuru nayo turiko turategura kugira ngo mu minsi iri imbere tuzoya abageze ko. No Muhuza TV rero Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.